kumugwi nyene urova muzika niho tukiri cyabaye kuri urya mukobwa Lisalon ni ibintu vyagiye biravugwa cyane ndetse no hanze y'igihugu biravugwa cyane urya mukobwa n'umunyarwandakazi urya mukobwa akeneye gukorora abana b'igihugu urya mukobwa nta ciza afitiye aba basore bacu Fernando na Melanin Boy mu gihe ari bo bantu twebwe dufise bariko baraduza idarapo nk'iyirukana ry'umuziki nyarwanda mu gihugu cy'u Burundi kabisa. Berisima iri mu ndirimbo zatumye ibi biririmbo vy'ibinyarwanda vyinjira uko nyene bitakara bigenda burundu. Uno munsi hararemwe izindi ndirimbo bakiriko badaboje badramati barabandanije batamwo za kosho zande Sabi yarabandanije atamwo bande baratamwo ariko Berisima niyo yuguruye kwirukana umuziki nyarwanda kabisa. Ujya mukobwa rero afise mission yo gukorora urugwaruka kuko abanyarwanda systeme yabo barondera umuntu ahitinze mu Burundi nuko bitagikunda ko baja mu Rwanda baca bamuzana mu Rwanda barabikoze kuri kiriko na Double J kugiza mu giteramo babakura kuri stage barabikoze kuri Fizo bamutumye mu Rwanda ntiyaririmba kumukororera izina gusa bariko barabikora baragerageje kuri Dramati kiriko na Double J wewe barabahereje babafashe na nabi bro baje kuba maramaza bacha bagira impene impene babahendesha gahene ka aha na bubunga kamutiviyo igura tukayijya bro bacha bayihendereza bakiriko na Double J ariko byose no kwerekana ko umuziki nyarwanda uri hejuru y'umuziki w'abarundi industry showbiz yo Burundi guma ikura buri mwanya basimbiza ngo barema ama content banerina ati baguma baterana amajambo jya nino bikatugarukako abanyarwanda bijya ntibibaryohera kabisa ntibarema abanyarwanda ama content yabo ntari professionnel na ama content yaba Jackie Rwanda bavuga ingene babasambanije abantu 10 yabo Murundi content nkijya yovugisha abantu ukacuyiha umunyarwanda bro dumba chaita ari dumba ukacuyiha umunyarwanda ujya dumba ntuzi ko ari mu bantu bakeneye kwiyegereza industry y'u Burundi kugira ayigarurire ayihindure inyarwanda dumba ntuzi ko akunda gupostinga ibintu akacandika ngo shira idarapo ry'u Burundi muri commentaire kabisa none zigya strategy system zo gukwega fanbase y'u Burundi ariko twebwe twaramaze kumera amagabo kandi twe twarigijwe watwigishije umumesha yaguye ku rugamba Koreshumwanya umumesha none kumenga abantu vyarabaryoheye kandi bijya bintu biratwengeje cyane biraryoshye ujya mutipe Imana imwakire kabisa muganga kabisa ujya mutipe na shetani azovuga ati bro urandenze vrem ukigweko wewe mupeti buri muri baba peti bari mwirigara batera inkuru bro kareka de mungu kameniza raho. Hello everybody, it's your boy Cody Mr. Brock, the first king from Into the Party Land. Metre Polivara. Yes, abakunzi ba Kamo TV turabarabukije indi ncuro tunabifuriza ibihe vyiza abaho muherereye hose ushobora kuri mu Burundi cyangwa uri hanze y'igihugu ushobora kubugwaye twifurize gukira nyambo ukomeye naho dutegeza gukora kugira dutere imbere indi ncuro. Yes, mutugesho kabisa umunyarusaku twabazaniye umuambasaderi w'ubunure ambassadeur kabisa ambassador of bunure kabisa. Koreshumwanya umeze neza cenda ndakenda mama ogira ndakenda mama jimi neza kabisa akantu tuzogakuramwe nakira tuzogakuramwe tweriki akantu tumengora hari umuntu amaze kuja mugasho kubera kurahira baba papa bari mu gwago tumagunda kenda mama jigundi kazopima umora hari urigera hano n'amategeko kweri none bajya sigura yuko abarahiye ati jewe ni onshobora ni bakora ko akazima umva babivugira mu kabare atandi oya no ngahanda none mu kabare uraza abantu uraza apari abantu bari mu kabare hari nk'umuntu abari kuri telefone uwo bariko barayaga vyumvise hari umuntu abarenganya kaca vyumva kabisa nico kimwe na social media mu wacu Koreshumwanya rero natinya no kubivuga asoma telefone akaza umbuye ngo nkindama nta kibazo ubwo nanje urimvugishije meme na mama arabizi. Koreshumwanya turamukiriza abakunzi ba Kamo TV guys ndabakunda je ni muhira ndagenda mama bakunda kandi je ndabafana vere
abafana ba Kamo TV baba bihuriye kabisa ariko babonye ikiganiro gitwika baratwika nabona babonye igare kidatwika batabireke bwati bacabirekera niyo mpamvu ndabakunda Ndegama n'abantu badukwira n'incabwenge hari ibintu barakavuga ati nibiski c'est quoi ça fuck you chick bacabireke ariko hari ibintu bavuga ati wow turatomboye kabisa nugace bigenda bya this is Akamo TV home of indus niyo TV yo bikira kora ibiganiro abandi baravuga ama déplacement barabuza igitoro bimwe mu gikura he igitoro mu twe turapamba namuto apana bikinjo turaja mu gatumba ko vyirone gatumba systeme muri Kongo no moja reka Koreshumwanya ariko yo tugwamgaye mu mwanya mwiza mu gihe muri industry cyangwa mu buzima busanzwe ariko aravuga ibintu byinshi bigiye bitandukanye cyane bazi makamba biriko biravugwayo turabikurikirana umumesha yaguye ku rugamba Koreshumwanya umumesha none kumenga abantu vyarabaryoheye kandi bijya bintu biratwengeje cyane biraryoshye ujya mutipe Imana imwakire kabisa mugandura kabisa ujya mutipe na shetani azovuga ati bro urandenze vrem ukigweko uwo mupeti buri muri baba peti bari mwirigara batera ingurugu bro kareka de mungu kameniza raho ngo karansuzuguye hari n'ubudemu bugenda bwira atango kaya gahungo ngo kakize gukoza yo bisatwe kacakaragara rero ujya mudira avuga ati reka ndamwemeze kaza aramwemeza yateye binini bine aca ija urabona nk'ubu urawe kodi ari mu mesa y'itangura nyine ndogo ta pole kariyo ariko wewe ati rero yahereye muri komba urazi kushobora kuraba sinema ukarusha amaka komba mwisho yahereye muri komba ya mwisho kabisa yewe kaye mugihe abandi bari ko baravuga ngo ni Constantine wo mu Burundi yaguye kuri stage aho ya Constantine n'umunyamahanga marujya n'umumesha wo mu Burundi ya n'umumesha wacu yaguye ku rugamba tuzomwibuka undi mumesha azogwa ku rugamba amamu kwazoba yitwa Eric Koreshumwanya cyo bigira ko ba Eric hari upete gitwa Pasito man uravuga amazina y'abantu basambana cyane narigeze kuba vuze Eric buravuga ati uvuga ko urumva Yurick kabisa ni nabo abantu bakunda kuja mu gasho barakubita ba Yurick n'abamesha Eric ni simple uitazira Yurick arenza kwa ngo Yurick none Koreshumwanya urwo ngo Yurick yarakaze agahagarikwa mu minere mu minere reka buya mu minere ni hatari mu minere usanga bwarikomeje ukita kaminere kumbi n'akamama nakavyeyi kibereye aho usanga bugenda na septandezere mu buryo busakoshi ubwo namugaza kukibaza harimo fondote n'ibiki kumbi harimo septandezere kabisa acahura rero n'umupetre aji wabo uko bahishije bavukana bari abana 10 bisani bakora ko rimwe bakaba baryamye akaja kugira igitumbura kugira hage kacanwa amazi menshi nk'ibikombe nka 4 kaza muri ngo nabonye ngo muri telefone ngo irangira bihagaritse irangira witavye Imana ujya bintu biratwengeje cyane je byarangiyoye biratwengeje nubwo bibabaje nyine aho yabibabaje bajibiki mani birababaje aho hari umuryango wawe be urazi amapage nga mu Burundi amaze kunguka aba followers barenga 2,000 kubera ujya mu jamo ahubwo yubahwe hagire n'unda twongera urazi content hari ya mbere baye akora ku mateka y'isi mateka yi nde urazi ko je nigeze ko namana gashimwe iburaya batanze agashimwe k'umukobwa yajyamanye award umigeme yariwe cyane nk'uyu usanga ari nk'ubunure ura systeme yi usanga imeze nk'ubunure urazi baratanga na award y'umumesha yayiriye cyane ku mwaka imvire yariye zinga yari ya 20 haje akoresha umwanya umengo babazana muri terre bakazana mu gakiba bakababwira amateka kubita MC yamanza gutanga amateka byamaze yakoze ibintu yariye naka
aramwemeza amateka ukacuja kuri tere ukacuza mu uva mu mishanga urumva n'ibibazo hari ikindi baba bateguye turekane n'ivyo kabisa nivyo cyane biriko biravuga n'ivyo tugire muri kote yawe n'akagakobwa bagatutse ntibabikunda ko ibintu mengo by'ubusambanyi bakeneye ibintu mugabo bakeneye kumenya amakuru ya update ibintu oya iyo ni inkuru y'aba update gushika uri no mu Burundi wanditse kuri Facebook ati Makamba intara ya Makamba ubu niyo ntara ya mbere popular right now iri popular now urumva intara ya Makamba rero izi ni ntara zose Bujumbura siyo yariyoboye ego kabisa kubisanga ubu Makamba iri trend Makamba ni yambe ariko ivyo byamaze kurangira kabisa tugire muri kote y'iwacu ya music ya industry muri make Koreshumwanya so novuga ni sawo jahadi inde satb wanone wagiye muri waramukore wanone muri timu satu bosi wa wewe ngize gukoreka contrat ya Jena Sadbi oya singombu yerekana gusa kumita databuja project manifsa umukozi muhiri wa nona guhivyungu anyita databuja nando chenga bro ya imani Sadbi muri entertainment ndi muri entertainment kabisa urumva Jena Sadbi nta tandukaniro rihari kuko yaragiye muri studio arimba na Jenda ririmba arafise urubuga ndafise urundi aragira urumva Jena Sadbi nta kubita databuja bro urumva yuko naje umburiye indero mwene wa oya zo kubulindero oya man je muri no entertainment naramaze kuvyura umutwe kandi wari muri timu yiwe nanje ndafite none wabaye muri timu kwa Satura yego ko muri timu rero bavyibagiye kubera bona ariko ndiga nari mu nyigisho yumbwira ati umwigisha wa ko databuja bro cumengo ni man kabisa ya ni muvyeyi dufate basi umwita umuvyeyi umwita umwigisha ko je nari muri timu kwiga ikijanye na social media yarakwigishe kandi uvuge urasigishe je nyene yarigishije igihugu cyose gukoresha social media ko ni wazanye cyane cyane abari muri timu Satura abo muri timu Satura niko kundi Yesu yigishije abatumwa 12 atabaruka genda mwigisha amahanga aho ntashika kabisa ya yarayifatiye mu gahanga mutama ngo wewe yanditse kuri Facebook ku Facebook yego nabwo ya post muri no mwanya tiko turafatisha Afrika ndetse n'amakungu abo dufashije abo bishizemo ingovu kugira badufashe ubirere muri comedy aho tudakekeranya ashobora ko yatunze urutoki mutama Big Fizo basanzwe nawe arimo bakuriye umuziki cyane w'u Burundi wewe ibyo bintu bivuga kwiki ari indirimbo Sabina Fizo basohoye baravuga ati twe turafashanya urugamba oya ntayihari vraiment none wumva bari gufashanya urugamba gute mu gihe umwe wese akiri karonderera inda yiwe mugabo iyi miziki y'abarundi bakora barondera utandukanye iki kintu ari gukora ikintu kugira uteze imbere entertainment ugeze kuri industry no gukora ikintu kubera iki uronderera inda yawe first urumva jewe hari abapeti mpora nemera bakora ukabona neza ko bariko baradefend entertainment kabisa urabona DJ Fernando ari mu bantu ba defense entertainment kuko imana umuziki nyarwanda ari mu bantu bawirukanye ariko taraja hiyo hose urabona iyi miziki y'amakorabo ngo bakoze remix ngo yo ngo bakoze remix ngo ya kuna matata ngo bakoze indirimbo yahuje abaririmbyi benshi kuva kera wibuke ko aya maririmbo yahuriyemo abaririmbyi benshi yarahitinga cyane wibuke za ndirimbo za abakozi izo ndirimbo za musigwa musangwa mani zya ndirimbo ziba ziri kumwe baririmbyi benshi nico kitwereka ko muriko muradefanda muri mu rugamba rumwe naho umuntu wese agikorera ku mpande yiwe umva apromotinga inguvu yiwe apromotinga ivyiwe gusa sivyo none Fizo nta ndirimbo yitwa Baridi afise nshasha Baridi yego Baridi ama challenge ariko arakora sa indirimbo yiwe je vais bien ariko asunika ivyiwe kwereka dasunika na Baridi atwereke ko ari mu basangi urugamba kandi Fizo nawe nta kosa afise system arimo ni ya bien ça inosi yaravuye kuri YouTube yaravuye kuri Facebook inosi igeze he TikTok na Instagram ewana Fizo agomba gufata Instagram agomba kwikomeza kuri Instagram kuburyo niya posting niya sharing link yiwe ya Instagram ya YouTube kuri TikTok
kabisa izo kigenda indirimbo none Fizo ntubona ko aronka ama views menshi canke Satbi wenyene avuga ivyo nta kavyo yakoze muri studio ngo nta kavyo yakoze muri studio ngo wasaze none ijya nayo uvuga ngo none ijya si blague sana ya bijya rero umva Satbi ari gihe nyira cyo gupostinga ikintu nk'abantu batamuzi ashaka gusa kivuge amukome Fizo none ko atagishavura ngo Fizo ngo Satbi yamukomye barateranya amadeba yabo yarabaye barateranya amajambo baratukana byararangiye ubu no gukora mu bumwe ariko nibataduhereza igikorwa ibaze nk'ubu hoboneka indirimbo Satbi Fizo Fernando Dramati bari hamwe abo bane gusa iyo ndirimbo yongera kure nibaza yuko byo urangira imeze yo bari motive vraiment ivyo batarabikora rumwe wese agikora ivyiwe ikibazo kihari navyo bo kwiyumvira oya bo baravyiyumvira ahubwo bose barindira ngo nibambire ngo nibantangure kuga je bintu ko komana ndikingo mimi niko na hiti ngo mimi niko na nani umva Fizo wakubwira ati mimi ni legend mimi kuwabo batanambia sasa wakakubwira ati je nije nataka kwiza million de views Dramati wakubwira ati madamu yesha Fernanda wakubwira ati tugeze muri 1 million kumwe mba nkubise 1 million urumva ivyo bintu n'ibintu uza gusanga bitigira ariko hajya birakwiye ni kibazo ca iyi amicale de musiciens kabisa iyi amicale de musiciens irakwiye kubicarika ikabakoresha inama ati ni muze hano bien umviriza dukene igikorwa cyanyu mwebwe bane kandi mugende mu gikorere kandi ngo bakabahereza nka ide kandi irimo n'itegeko naho bakavuga ati video yayo tuzoyijera studio studio ni muzokorere mu studio ariyo yose twebwe video tuzoyi kabisa nina mikare nkiyo itayigira yumvize ibintu bizofa byarakunze oya vraiment sinibaza kandi ivyo Satbi bavuga ngo ekafata isingo oyaye ibisanzwe ibi bintu ego nituvyanse indirimbo irashobora kugenda ariko je indirimbo kungene zaba amavirisi z'indirimbo mva amahanga zikaba amavirisi ngaha mu gihugu muto kabisa uribuka indirimbo yitwa ngo bana ngo inana bana urumva inana yego by'abana ku buryo n'indirimbo ngo shakalenda nizake zanirije ngondo ikabana virisi bro kabisa indirimbo z'abakivumbi zigahitinga indirimbo z'abarumunaize ugasanga ha mu gihugu nizo gusa amapiano ugasanga nta murundi amapiano arahara ariko nta indirimbo n'iy'umurundi ikiravuza ya piano naje rero nzovyemera neza ivyo Satbi yavuze je mbonye baye virus kindi gihugu apango yavugijwe virus icitwa virus bimwe bitango twatewe yewa niciza aho ni tubongera vutu urumva kandi Satbi dumwibutse yuko yari yaravuze ngo anashaka gukora piano ariko Satbi yarafise indirimbo yitwa ngo ten muri matena kubise ten aro mwarimu muri matena kubise ten nenda kubita ten urumva iyo ndirimbo urumva ni piano imeze neza ariko ibintu birimo amajambo ari numva nayo ubugugu n'umwana muto yaririmbye muri matena kubise ten mu ndero ndakubita ten English ndakubita ten aro mwarimu bro urumva neza yuko ivyo bintu nawe uvyumvirije urumva niyo mpamvu atarayihaye agaciro burya Satbi urabe man ari indirimbo aha agaciro ko Satbi indirimbo aha agaciro ura nk'ikidingira inyuma gatoyi bro ya ndirimbo irakaze yarashizemo n'amafaranga menshi ni hajyanye n'ikirere cayo iyi ndirimbo mani hitinga bivanye n'ikirere cayo iguyemo indirimbo yashobora gushika Satbi kiretse no kugira no arafise ukuntu ategura indirimbo iyi ndirimbo yiwe nyamba ari hitso ngavuga ati afise ukuntu itegurira inzira ewana kayirekura ewana iskari virisi neza cyane muganizere ko no hanze bayivuza Jove bien hanze barayivuza ariko ntirabinjira nka za beti urumva man jewe sinzi ko abantu bariko barantahura aha twe twari twaratewe ewana babadufashe Tanzania n'u Rwanda bagira kugizaho mani na fari n'abakongomani ngo tia kabisa maziwa ya papa ni nyama lilagula maziwa bro nazone zikiye mukamenge kuvuga ati twafite nyimbo yitwa ubunure imeze kujya nyene kwa maziwa ya papa
Tafite indirimbo za Babetru zitwa Mukama vyama vyabaye. Ewana. Ziriko zirafatisha uyo mukongomani wo ngaye buvira urenze gusa gatumba. Aradufashe mpiri vreme. Ewana afashe mpiri kabisa. Oya bikwiye ko natwebwe rero hakwiye kufatwa icitwa kwinjira. Mugakoresha umwanya je nizere ko urugera ari gwiza rwo kwishimira. Kubona atandirimbe kuva kera none turahera twamye twishimira urugezo tugezeko. Ego twamye tugushimira mugabo ubu navuga ati ubu natwe turashira akaguru ku kandi. Ego ibikorwa biraboneka. None wese uramubona mu giteramo ngo Tanzania. Aya urabona umuririmbyi batumye ko dramatic yarigeze kumutuma ko Harmonize n'umujama wiwe nabaja umva hari igiteramo cy'umujama gutumye ko n'igiteramo hawa ahamagawe di hakuja mudiringa TV ni aje kuna kazi tumekuwazia ni kabisa unaongeaje asi huyo ongea na manager Kento ongea naye ongea chat naye VP sisi tunatumia milioni 20 unapana avance ya milioni 10 kabisa unafanya hivi hoteli hivi na hivi mavazi gari hivi na hivi depart hivi urumva mukadiringa ariko bijya Harmonize gutuma ko ari umujama wawe bro Abitare nibi biteramo bya bagenda Buraya batumye go n'abajama ba DJ Saidori bo babahamagaye systeme naco yego naco ariko man igiteramo kiri professional akibona moto burya abiragoye ko umuririmbyi w'umurundi yotuma ko mu gihugu kindi cyane cyane nko muri Afrika ibaze nko muri Kenya baratumye ko Fizo atandirimbo nimwe iri virisi muri Kenya kabisa oya nibabikora vraiment ya mu Rwanda man ntandirimbo nimwe y'umurundi iri virisi diwana reka zunguruka mu Rwanda arondera ama interview mbega kiya kintu kandi arayariha okay aho nyine cyangira akabazo kamwe ndakubaza kiya kintu diwana reka rakorera mu gihugu cy'u Rwanda bijya sivyo urabibona wewe kumbure natutafisa amahitso ngo reka ratera indirimbo ziko zira trending ariko yamamaza indirimbo nyabaki sindabizi bijya bintu bivuga kwiki no kutumara amazi diwana aracari muri sitaki ni sitaki tatizo na mapenzi kabisa bijya niyo ndirimbo diwana ikimuha ijambo ni rasyo iyi ndirimbo ariko araja kwamamaza mu Rwanda erega ni indirimbo nshasha sinzi n'izina ryayo ndo murundi mugenzi no kuri kwimana cyangwa bafise akantu kuba kamujanye oya agiye kwibranding urumva agiye kwamaza indirimbo yiwe no kwibranding ariko ngaha nyene mu Burundi hariho ama online akomeye afise na fan base mu Rwanda turafise Hit Top TV turafise Seren Vibe turafise Umukubito kabisa urumva reka ngeza izo media zitatu zirafise fan base nukuri ikiganiro urumva ugatwika kandi message zigashika kabisa birasaba yuko mani dutera abo bantu twibereye ahanye Diwane asanzwe afite ishavu navuga ko avuga ko ibikorwa vyiwe mu Burundi batabi promoting ngira ari cyo gituma coba catumye aja mu gihugu cy'u Rwanda none Fernando avuze uko Thompson nawe yacavuga gute Thompson none nadokome hit song nadokome hit song niyakoze Anaconda ndabizi ko zihari niyakoze X nizo niza virisi uvuga oya izo ndirimbo erega tuvuga indirimbo ega ntanza kuri Thompson ariko harabarimvye benshi ngaha bakora neza ariko promotion atayihari none biyahure nabone oya kenshi jewe ico ndakunda kukivaho gatoyi sinzi ko mba ndiheze cyangwa bamvuze ukuri burya hajya burya iyo uko usohoye hit song bashaka batakoze iricira inzira nugira diwane ni promotion hatari ya Rafis promo urazi diwane promo ko ari wo muri wa mbere afite promotion ikomeye cyane gusa ahubwo ni kubera yinjiye neza urazi umuririmbyi ashigikiwe ni radio moto abari bien urazi umuririmbyi ama media yose ngaha bahuza diwane arahuza na Landry dore arahuza n'abapromota bose ngaha mu Burundi aranitonda by the way haritonda yitwara neza urumva none iyo promotion ivyase biranga nubwo murasunika nibikunda man indirimbo yansi kanka diwane reni ngo mugore mu myima madini agiye kwigira mu Rwanda oya mu Rwanda rega nagiye guhiga ayo madira agiye gutanga amafaranga gutanga ivyunguka agira mbere nka Mr Champagne mu Rwanda yo muhereza inzenye interview for free ariwe yamwirondereye oya ntigikunda basi nubwo atoba yamurisha harura itike kuva ngaha no mu Rwanda nico gituma navuze ko bafite harura amahoteli
man amanyarwanda amahera y'amanyarwanda ari hejuru cyane y'amarundi cyane gose ngo ni 3 kombi ibaze bro urumva neza yuko dépense yo irahari none gasha we bakome we ni wakora hiti none sitaki yarinze kuja mu Rwanda cyangwa muri Tanzania mugabe bya bintu navyo za zero za kanoti zande zahitinze yarinze kuja hehe za body Diwana sanzwe afise izina mu Rwanda deja baramuzi nabakome bamuvuge yibereye aha kabisa mwese adbisi kwa bagira satubina we mugana fizo harabo yisembereza rinda kugenda sasa tutarandiriye kw'ivyo vya Diwane amakuru ni menshi ariko aravuga ni DJ Fernando yandikiye ikinyamakuru yanditse poste amera nk'uwandikira ikinyamakuru akizanete avuga ati mwaretse kumpromotinga mu gihe nari nabasavye promotion muga ubu harageze yuko mugomba kumpostinga mugomba kunkorora beko diura page ya Fernando akoresha officiel ndayizi iri kuri 83k uwe 82k ni ya DJ Fernando plus 257 ifise for 83 erega ibi byose urazi guys imva ndabwira ikintu ibi tuko turabazanye na kodike ibi n'ubugugu bundi bro umuririmbyi ari professionnel abariko verify baze wewe yani grade na oya birasanzwe ma n'imitigito yawe gusa none 6 million de views ya Berisima bro ivyo bintu ni n'ubugugu rero wewe ya page iyo page ya Fernando ntayitandukane na page yanje kabisa ushirako niba musinaga ni nkuko no kwandi no create page ya DJ Fernando kujya nyene cover kana umuntu amaze kumukopya kabisa ndayizi iyo page ya mukopi ifite ba followers ngo wewe aramukubita amusunja n'aba followers kabisa aramusuya followers mugabo DJ Fernando Jesse nkeka iyo kujya DJ Fernando bijya nimba ari we yavyanditse nta byengagira kabisa ni kigugu cyo mwaye sobora kuvuga none wowe widogira akeza gute akeza ni so nyoko wana ufise indirimbo ifise simili okay ba urumva isavu akeza hari indirimbo hari ikintu ni promotinze philosophe arafise indirimbo ya Emilio ufise indirimbo ya Similio widogera gute ikinyamakuru cha brandinze umuntu urumva ntiyakwizana Emilio de views kwanza nta sinzi ko afise indirimbo ya 500k na mwati ya Emilio arayisise je pense oya sinibaze ariko reka dufate basi afise indirimbo ya Emilio basi yo ba brandinze ufise Similio hari ni robo yiwe cyangwa widoga ikimugico kinyamakuru kudoga kiri mu vyunguka akeza net kugira igufashe iraraba pourcentage yiwe yayo ego urumva baje bazungu ba posting ngwaza amafaranga babaha akeza kugira posting yeshira indirimbo Sadbi by Melissa nurazi ico babakurako posting iwacu none Fernando bo muposta kongira ati indirimbo gira usohore yishiri iwacu yo vyemera badirinze ndibaza kwemera none apana badirinze wewe dudurirako ukunye tuko turayaga yo vyemera oya uribaza ko unakirondeza none nateke none nimba atakirondeza imihari yiki abantu benshi rero bariko baravuga ko Fernando kumbure bavuga ko ari umuntu yora mu mupira yandika bijya bintu mugako ko twebwe dusanzwe dukurana ama page yewe turamuzi ndi imbuga ziwe koko ni waba yavyivugiye ngo numuntu afise umunwa nk'uwabagore bijya bintu nta kintu byica nko kuri fan page yo muri rimwe Fernando ariko ariteza abantu cyane kariteza abantu kandi ngo ni nyavyagoma ibintu byose byamupeti kuba afise igiteramo kuri niwe va vista event kina ico giteramo yarahawe ivyunguka kabisa ariko urazi gicu gihari urabona neza yuko kya giteramo yari defense ya Fernando iyo yari message gusa yari kwandika ati bantu banje duhure le 23 mu kinama kabisa ewa bantu banje duhure le 23 mu kinama bantu banje duhure itariki kanaka new song Kazimimana inkunda urengera bigejeje ego amajambo Kazimimana inkunda pop cyabako bukeye butu none ifise 2 millions de views ya ndirimbo umuririmbyi Imana kunzwe ari fresh ifite confidence ntibisaba ko ari ndakwidoga nk'agakecuru kamarara bisaba gusa ko abahomora gusa ni none
amafaranga bamuhaye kuri rya giteramo cyo mu Kinama kandi abantu bazoza ku byinshi ko Fernando urabona nubwo bamugwanya Fernando afite imana yibo Fernando mana afite inyenyeri yiwe yakaka Fernando afite amahigwe urumva ibikorwa byiwe n'amahigwe yiwe murazi ko Fernando kuva kera ariwe ya president We Love Music aya abantu ngo twahuriza ko DJ Fernando urumva icyo bita DJ urumva ko DJ urumva ko kantu kwanza yego ndakubona none cumbwira ko indirimbo We Love Music yaririmba yakogwa nande oya yaje ku DJ mu arazi attention arazi gukora beat arazi gukora beat okay gusa kandi nubwo abaza tubazi gukora beat ariko genda zikoze gukora ama beat ijya mu DJ ijya aja ku DJ si promotion yabagiye kugirira muze ujya niwe yari tete ya We Love Music bro kujya niwe yarafise ni fresher yasana neza ubonye team ya We Love Music n'ubudemu bwa ndakunda kaya gatipe gasa neza vraiment ubudemu muza hano sohuriza Melanine boy na fresher afise kiretse uko ari mu Melanine nyene ujya muhungu wa mugayiki kiretse wowe cyangwa uri muri babantu bavuga ngo abantu ngo binze nibo beza no abantu twahuriza abantu Melanine boy afise fresher ni Melanine mani oyaye umva doreke ko haya fresher no kuririmba ari bitandukanye ariko DJ Fernando bro DJ Fernando kabisa inyenyeri yiwira cakaka tuvuga uko nyene uko vumbi yiwe ya Kongo igikora fresh kandi bamwagiriza ngo akoresha imiti bakoresha imiti na Dramatio bakoresha imiti Double J bakoresha imiti kiriko none ubona iyo miti yabo nyambaye bakoresha imiti Sadmi wewe imiti yo bakoresha na Fizo ngira yo bari imiti ngira yo aho sinzi wafite ndasago ngira no kuri sex Irega abantu mani nta miti bakoresha ko naje narigeze kwitwa ko nkoresha imiti none ivyari ivyo mani igicu cyawe cyuguruse kiruguruka oya wowe wadugijwe na ryamajido apana ajya majido si yandugije ideya ayajya majido urazi yariyo niko rega hari ikintu mwe mubona mutiyumvira ide yacu impamvu cabaye ni code kabisa rero aha mu Burundi mani ibintu vy'imiti be urazi umupfumu bro uzogenda uraba umuririmbyi yakwije million de views ku ndirimbo curaba kuri YouTube ati idolari $3 ziriko zibari nyinshi kabisa hakuna indirimbo ya 4 minutes 4 minutes ijya gihe mu ene de visionnage irakonta sa ni konta rero ni konti ijya visionnage ntigira hari ibindi byo mavyuze ngo yafishije visionnage no mpamvu abantu b'amafilme bahomora usanga binja amafaranga menshi abantu b'amafilme kandi abantu babimenye babidukurikirana abantu b'amafilme no kweri ki TV nani kugira itangure guhembwa babandikira babasaba amasaha ibihumbi 4 4000 ni kubezi kwiki batabasanga ni wakwiza ngo views ngo nizi ngo ya n'amasaha niyo code ya mbere aba followers ikindi nico baraba gusa rero aba baririmbyi bro nta mahera menshi bako mu muziki ngo $1 cura abantu ubuzima babayemo aba mu nzu zimbye ego arakota umuduga impuzu arakota kabisa yambara ikirato kizimbye ya joro usanga ya mafaranga yafite kuri ya ndirimbo atani ca kabiri ca dépense yiwe gusanga afite urudemu rukaze ruzi kuri umustar dépense rona kwica rero mani usaba arakora amasho usa amasho barayakora kandi bakonga amafaranga urazi hajya amasho kugira akoresha bamuha kwanza avance ego nk'ubu wowe 100 wotana ngahe muhira ayo urarana no munsi nangahe oya baze muri dufate bamuhaye 3 million muri show kabisa bamuha avance ya 1,500,000 canke 2 million igitaramo kizoba l'autre semaine kabisa ya mafaranga azoba kiyafise hajye bayaguha desemene yava barashikuye guha mukiyaga cyo bayagu hamwe igitaramo kazoba nk'inyuma y'ukwezi cyo bakayaguha yose ukaza kumuro tukayaheze muri cya giteramo zero yani bibazo kwekoresha umwanya imbere yo kuturangiza ikiganiro n'umwanya mbone ko aturega dushaka tuyage kuri aka kantu kuri ikintu giheruka kuba kumugwi nyene wirova muzika niho tukiri cyabaye kuri urya mukobwa Salon ni ibintu vyagiye biravugwa cyane ndetse no hanze y'igihugu biravugwa cyane urya mukobwa n'umunyarwandakazi Ujya mukobwa akeneye gukorora abana b'igihugu
uwo mukobwa nta ciza afitiye aba basore bacu Fernando na Melanin Boy mu gihe ari bo bantu twebwe dufise bariko baradoza idarapo nk'iyirukana ry'umuziki nyarwanda mu gihugu cy'u Burundi kabisa. Berisima iri mu ndirimbo zatumye ibi biririmbo vy'ibinyarwanda vyinjira uko nyene bitakara bigenda burundu. Uno munsi hararemwe izindi ndirimbo bakiriko badaboje badramati barabandanije batamwo za kosho zande Sabi yarabandanije atamwo bande baratamwo ariko Berisima niyo yuguruye kwirukana umuziki nyarwanda kabisa. Ujya mukobwa rero afise mission yo gukorora urugwaruka kuko abanyarwanda systeme yabo barondera umuntu ahitinze mu Burundi ubu nuko bitagikunda ko baja mu Rwanda baca bamuzana mu Rwanda barabikoze kuri kiriko na Double J kugiza mu giteramo babakura kuri stage barabikoze kuri Fizo bamutumye mu Rwanda ntiyaririmba kumukororera izina gusa bariko barabikora baragerageje kuri Dramati kiriko na Double J wewe barabahereje babafashe na nabi bro baje kuba maramaza bacha bagira impene impene babahendesha gahene kahoze aha na bubunga kamutiviyo igura tukayijya bro bacha bayihendereza bakiriko na Double J ariko byose ni kwerekana ko umuziki nyarwanda uri hejuru y'umuziki w'abarundi yani industry showbiz yo Burundi guma ikura buri mwanya basimbiza ngo barema ama content banerina ati baguma baterana amajambo jya nino bikatugarukako abanyarwanda bijya ntibibaryohera kabisa ntibarema abanyarwanda ama content yabo ntari professionnel na content yaba Rwanda bavuga ingene babasambanije abantu 10 bayakamwana bakanyomvya nta content professionnel y'abaririmbyi bagira ariko twebwe abaririmbyi bacu bagomba biremera amakonte kuko Fizo aguma yiremera dukonde kuri TikTok tuvuze ivyo tuvuga twataka Fizo tukagombana twiterera imbere tuvuze twataka Sabi ya studio yiwe na wa producteur wiwe w'umwana bikabana bigenda neza tuje tugira duterana amajambo twebo ba promoter uko bisanzwe bikabana babiryoha abanyarwanda ntibibaryohera bakeneye kubona kuko bo kwica Fernando na Melanin Boy bo badufashe miri kandi kuvyemera sigisabo nitegeko Koreshumwanya uravuza akantu gakomeye bazi yuko abantu benshi baze kujya mu kubana mu Burundi ntabwo n'umunyarwanda kazi yaba umurundi content nkijya yovugisha abantu ukacuyiha umunyarwanda no dumba chaita ari hadumba ukacuyiha umunyarwanda ujya dumba ntuzi ko ari mu bantu bakeneye kwiyegereza industry y'u Burundi kugira ayigarurire ayihindure inyarwanda dumba ntuzi ko yakunda gupostinga ibintu akacandika ngo shira drapo ry'u Burundi muri commentaire kabisa none ziya strategy systeme zo gukwega fanbase y'u Burundi ariko twebwe twaramaze kumera amagabo kandi twe twarigijwe watwigishije yarababayemwo Sabi yarabaye mu Rwanda kuko Sabi yamenye showbiz yagiye mu Rwanda cyagica manifestation caracika gato yagarutse yahindutse yambaye yindi shusho niho industry y'u Burundi yatanguye kuvuga Koreshumwanya urazi ko tubwiye ikintu gikomeye cyane ico kintu urazi ko abantu bacyumvira ko basinabuke muga turavyumvise kandi misheni n'igitero muri make twatewe no mugabo twizere yuko ibintu bizogenda neza bazokomeza abarundi kuvyakira nko tujanye nyabahuru kabisa tumenya abo turiko turagwana nabo abari bo ico badushakira abanyarwanda bro abanyarwanda nta neza badushakira kabisa Koreshumwanya akajambo kamwe rero ku barundi bose ku bafana b'umuziki w'u Burundi kumbure urababwiye ikintu gikomeye cyane kuko abantu ntibari banabizi yuko ujya mukobwa ari ufise mission kugira ashire hasi music Fernando na Melanin Boy bariko bakora amahiti bro urazi indirimbo yitwa Isezerano ni wabona ngiye nanguye guhindagurika jiwaze wala unyewe Isezerano tu message twandikiranira ni wabona utakitubona bazoba bandoze oya sino bikora ndi muzima mwiza bro ibaze kazi imana nkunda bro maze modogo mani wiro music bugusha ko no saha urashobora gufatisha indirimbo zabo zose ukazirirwa kukazumviriza atari musimbije vraiment ari n'indirimbo yitwa turaborewe turaborewe
ego ubuzurire burisha abantu urumva urukundo baraguhomora akaboregwe waborewe mu mutwenzi ewa na sa vibinga hari indirimbo yitwa bounce yarindi barinje na kiriku guri bounce guri bounce bro abaje basore bari aba bapeti ni babi bro abanyarwanda barabakeneye ariko nyine babakeneye natwe turaca bakene kandi turabakunda kabisa umva nta uzibana zidakomanya amahembe twe duteranye amajambo tureke turi bene umugabo umwe tuzomenye dusabane ikigongwe turi bene umugabo umwe ariko wewe ukava hari uje kutwinjirira tuca tugufyondera ibuto ewa kabisa reka tugushimire cyane koresha umwanya twakoranye neza no tubwiye n'ibintu bikomeye umuntu wese ashobora kuraba kumbure ibintu bikagenda neza akumva ibintu atari agatahura ibintu atari yatahukiwe ibintu birakomeye cyane musi tuvuganye ibintu urumva by'akamaro kabisa tugushimire cyane kabisa ndabakunda cyane guys ewa akenda mama je ndabakunda cyane kabisa ya yes abakuzi bacha oyamaze kumega bitiraje ikiganiro koresha umwanya koresha umwanya